dubahaye ikaze mwebwe mwese muriko murakurikirana imbonesha kuri yanyu BTV Burundi. Kaze murano makuru y'ikirundi mugira mushikirizwe na jewe Arlette Mugisha, kabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati, iterambere rusangi n'umutekano Martin Niteretse arasaba ba mustanteri bo mu makomine yose agize igihugu kugerageza gukora neza akazi kabo, na cane cane mu gutunganiriza neza abene gihugu. Nayo umuririmbyi Wiz Design agiye gufatanya n'ishirahamwe rikwitsi gumenyekanisha ikinyobwa kurapu kugira ngo gishobore kugera kure. Reka ndabaha ikaze mu kanya nido ryano makuru. Ndasubiye kubaha ikaze kandi mwebwe mwese muriko muradukurikirana bivanye naho muherereye, nkuko nari mpejije kubibamenyesha. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati, iterambere rusangi n'umutekano Martin Niteretse asaba abamustanteri b'amakomine yose agize igihugu kugerageza kuza barakora neza ivyo bategekanijwe, na cane cane mu gutunganiriza abene gihugu. Ndabasabe tumukurikire. Yege murambe ivyo muriko murakora bishimwa n'abene gihugu. Uwo turi kurakora umwe gihugu akinebagura ucugiheba ibyo dukora byose. Principe iwacu murabizi, bavuze tuti ibyo dukora byose tubikore ku neza y'ubwene. Kora iciza uzogusanga imbere. Mwene gihugu ariko aragushimagiza ati iyo ntabona mustanteri ibyo akoko nyene harakwiye. Gusabira n'igisabisho kwa Bikira Mariya no kwaye byose bigenda neza. Abayisilamu bamba barese kugira bigenze kuko nani avugana none sima sibyo mustanteri gasho basic amanu mavuga kwa la nifuze rero ko mugende mufashanye n'abajejwe inyamiramabi. Mwe wese mu karere kiwe ubitunganye neza, mukorere hamwe abene gihugu bahimba kuvuga by'iwanyu. Umuziro umuntu akora fraude nabyandike mushake mu byandike neza. Umuntu ari muri fraude cyacho cyose gikozo cha fraude umurongo utukura igihugu cy'uburundi mu byandike neza, kandi uzohirahira agashigikira mu fraude ari mu nzego z'intwaro cyangwa inyamiramabi cyangwa abandi bose abakozi ba leta. Amenye ko azoba yikwegeye ikaramu gashamba nta kigongwe kirimo. Ushake fraude ikiro kimwe cy'ibiharage gishore muri mageni ufatwa nk'ucoye ikamyo yose. Isukari twarabivuganye, umuntu ari muri fraude y'isukari wewe amenye, kandi bikorwa cyane cyane abajejwe intwaro. Mwe mubashikira kuri mwe mutanga amaliste yabo, mumenye fraude y'isukari umurongo utukura. Rakunda kwigereza gote n'inzombazi. Guhinyanyura neza umugambi w'iterambere PNID, gutegura neza ibikorwa bizorangurwa mu bushikiranganje butandukanye hatibagiwe n'amategeko azobigenga, ni bimwe mu vy'ubushikiranganje bujejwe ikigega ca leta bugiye kurangura muri no mwaka w'2023, bivugwa n'umushikiranganje arongoye ubwo bushikiranganje Odasi Niyonzima. Iyi ni migambi rero yo muri kazoza ka hafi twiteze. Turatekanya guhinyanyura umugambi w'igihugu ujeje iterambere PND. Igitabo tuko turakorera ko cimbona kazoza tugisubiremwo kugira ngo tugishire ku murongo. N'iki gitabo cimbona kazoza cy'igihugu kivuga ko igihugu cy'uburundi coba ari bucifashe mwaka wa 2040, kikaba igihugu giteye imbere mwaka wa 2060. Bisaba yuko igitabo c'imigambi ya leta PND gisubirwamo, kizasubirwamo rero muri mwaka. Hateganijwe gutunganya ibizorangurwa mu bushikiranganje butandukanye no mu nzego z'igihugu zitandukanye, hisunzwe umugambi ujejwe iterambere nyene iyo PND. Tudusubiramwo kugira ngo ubushikiranganje bwose n'indi bisata bya leta bibe bifise imigambi iterambere yisunze
iyo mbona kazoza nshasha. Harategekanijwe gutunganya imigambi mikuru iba yashizwe imbere gusahiriza mu kiringo cyo kuva umwaka wa 2024 gushika umwaka wa 2027 ya pipe tusubiramwo. Harategekanijwe gushiraho amategeko yo kwisungwa mu ntumbero yo kubandanya imyanyuro yerekeye gukoresha uburyo ico bwagenewe. Iyo myanyuro ikaba yerekeye ya nteguro nshasha y'amafaranga leta ikoresha mu buryo bushingiye ku migambi bije programme. Iyo rero turayibandanya kuko ubu ivyo twakoze ari ibikorwa by'umushinge, ariko ibikorwa nyamukuru biri imbere ko tutegeza gushiraho amategeko n'izindi nzandiko zerekana ingene iyo nteguro itegeza gushira mu ngiro, kubandanya gukurikirana itunga rusangi hisunze ubuhinga bwa none. Bivuga yuko muri iyo nteguro yo gukora yo gutunga amafaranga ya leta biciye isunze imigambi, hari ateganije yuko dushira mu buryo bwa none ari bita digitalisation, byose bigakorwa ku mbuga ngurukana bumenyi. Amakuru yacu tuyabandanirize mu bijanye n'imico n'akaranga. Igisabo ngo ni kimwe mu bigize imico n'akaranga by'u Burundi, ukandi kirazira kikazirirwa ko umugabo ashobora guterera amata akoresheje igisabo ngo kuko gifise igihimba gihuje n'ico umukobwa. Bivugwa na Christine Ndayizeye, umunyakaranga. Igisabo ni igikoresho abarundi bakoresha cyane cyane abatunzi inka, kuko kivuye mu byatsi byamera ngahe Burundi no ngaha muri Afrika, bakuramwo udukuza, imikuza, canke ibi bisabo nyene canke ibikunga. Rero igisabo bagitora muri ivyo baravye ubunini n'ingene cakuze neza, bagaheza rero bakavyanikira, bakabishira ahantu, bakabitarika kugira ngo bishobore kuvamwo imbuto. Hanyuma bakaheza bakabicuka, bakavyoza neza, hanyuma kigaheza rero muri ivyo bikunga bagaheza bakabonamo igisabo, cyane cyane baravye inda yacu. Inda niyi bakaraba n'umunwa, rero bagaheza rero bakagitoranya muri ivyo bindi, gafata iryo zina ry'igisabo kubera bagishizemwo amata kirasamirana kigasasira iyo umuntu ariko araterera. Igisabo ni igikoresho cari cubashwe cane. Dufashe igisabo tugafata cyakunze canke cakirizo, ikintu cose cakira amata caba cubashwe kubera amata yari ikinyobwa cubashwe gose mu Burundi, mbere no muri ibi bihugu vya Afrika. Amata ni ikinyobwa cubashwe cane, casaba isuku, nico gituma bacubahiriza cane. Hariho igihimba c'umwigeme gisangiye izina n'igisabo, kandi nico gituma no guterera amata nta mugabo yaterera amata canke umusore, canke ngo bamwifurize guhorana igisabo ku bibero, kubera wewe nta mushinga ntahe afise ico gihimba bita igisabo, ariko umugore canke umukobwa niwe afise ico gihimba. Hanyuma nico gituma bamubwira bati iyo agiye nko kubaka bakamwifuriza ati uzohorane igisabo ku bibero, uzohorane amata ku ruhimbi.
umuririmbyi Wiz Design wagiye kwifadikanya n'ishirahamwe Rikwizi mu kugerageza kumenyekanisha ikinyobwa Kurap kugira ngo abagikunda gishobore kubashikira neza ndetse kigere kure. Ndabasabe dukurikirane iyo nkuru. Gumana akanyamuneza mu kwihereza ikinyobwa Kurap gikorerwa mu ishirahamwe Rikwizi. Ikinyobwa Kurap ni ikinyobwa gihinguwe neza gikwije ibyangombwa nkuko tubibwirwa na Jackson Majambere arongoye igisata cyo guhingura ibinyobwa bitandukanye bikorerwa muri iryo shirahamwe. Kurap ni produit nziza kuko ikozwe à base y'ama concentré de fruits naturels surtout indimu, hanyuma ikaba irimwo umwambiro nawe nyene ukozwe ku buhinga bwemewe n'amategeko. Iyi ni produit yemewe naha mu karere biciye kuri BBN, nawe irafise certificat, ifise n'ayandi ma certification yayo yemewe ku rugero international. Kugira ico kinyobwa gisukuye neza gishikire abanywanyi bacu uko bavyifuza n'abatarakimenya bakimenye, iryo shirahamwe ryagiranye amasezerano yo gukorana n'umuririmbyi Uwimana Christian benshi bazi ku izina rya Wiz Design kugira bafashanye ibikorwa byo kukigeza kure mu kukimenyekanisha n'ibindi. Haure Manirakiza akora muri iryo shirahamwe aratubwira impamvu bahisemo gukorana n'uwo muririmbyi. Si ukuvuga iki kinyobwa ko kitari camamaye, ahubwo twashatse gufata uburyo bwa none bugezweho bwo kwamamaza ikinyobwa mu gukorana uno munsi na Wiz Designer. Kandi ikindi dushaka nuko abantu benshi bomenya iki kinyobwa biciye kuri Wiz Designer kuko arafise ahantu yagejeje nawene kwamamaza ibikorwa vyiwe. No kuvuga dufatanije hamwe akamamaza ibikorwa vyiwe natwe twamamaza iby'iwacu, hariho ahantu tuzogeza ibikorwa vyacu n'ibikorwa vyiwe. Nayo Kamariza Esther ajejwe kumenyekanisha ibikorwa bitandukanye bikorerwa muri iryo shirahamwe ahamagarira abarundi bakwije ibisabwa n'amategeko kugira bihereze ico kinyobwa kubandanya bacihereza. Twabasaba nk'abana batarakwiza 18 ans, donc c'est interdit. Kubana biranatse ko muri rouge abadamu bibungenze ego mu guproteger environnement. Turasaba abantu ko batugarukanira amacupa ahantu twashize amapubere atandukanye kugira ngo aho iwacu turahosikra amacupa. Abantu bose muzobona bayifise mu basabe ko ama plastique bayasubiza mu mapubere twagiye turashira ahantu henshi atandukanye. Hama babandanye bayihereza, ni ikinyobwa cyiza cyane nta kibazo bazogira naco. Ico kinyobwa Kurap kikaba ari ikinyobwa kigira kabiri mu binyobwa bihingurwa muri iryo shirahamwe gikunzwe. Tubandanirize amakuru yacu mu gisata kijanye n'imyidagaduro. Igiteramo umunoni kigiye kuba ngo kizotuma abaririmbyi bashasha n'abakera bashobora kunga ubucuti. Ni nkuru ya mugenzi wacu Ange Negrita Irakoze. Mu kiganiro ishirahamwe Sobab agashitsi rifadikanije nabo bazofashanya igiteramo umunoni event. Urongoye iryo shiramwe Celestin niyo yandemye akaba yamenyesheje ko bagiteguye mu ntumbero yo gushira hamwe abaririmbyi bakera hamwe n'abubu kugira bungu bumwe eka no kurabira hamwe ingene hosogwa indirimbo hakingiwe imico n'akaranga ku Burundi, kandi ko yizeye ko hazobaho n'akarusho inyuma y'ico giteramo. Icyo kiganiro dutunganije no munsi kwari kugira ngo tumenyeshe abari mu Burundi n'abari hanze bose yuko turiko turategura igiteramo kizohuza twebwe abaririmbyi ba kera n'abazoba baserukira urwaruka rw'abaririmbyi bakiri bato kugira ngo duhurize hamwe ivyiyumviro, duteze imbere imico kama, eka mbere tunywane. Kandi ico cyumviro kizoba gihurikiye mu izina twise umunoni. Akarusho kazoboneka ubwa mbere ho nuko hariho ibintu bishobora kuba iyo abantu batagiye hamwe. Icambere nuko abantu bashobora kwinubana. Ivyo kwinubana nibaza yuko tugomba kubikura. Umwari mutonya abo baririmbyi bakiri bato buyumvemwe amahoro mu byo baririmba. Mugabo twebwe uko dukuze kandi twababoneye izuba tugomba turabaciye inkoni, tubacira inzira, tubereke ati ibinyabo na bino bintu turabona ko vyogenda gutya. Niyo ntumbero nyamukuru, nivyo cyo gituma twaciye tuja hamwe muri ico civugo c'umunoni kugira ngo tuje hamwe bubu bumwe duhurize hamwe vyiyumviro, hama tubone gutera imbere
kandi ico abantu bose bazokunguka niki nuko umwe wese azokwisanzura yumve hatawe urashika ko agiye kwashika uwatarazi agiye kumumenya eka noneho urumva ko bigiye kuba byiza cyane nta gahaze kanini kari mu mugabo uravye indirimbo za kera n'izubu hariho akantu gahaze gatonya akantu gahaze turavye ku vyiyumviro turavye n'igihe tugezemwo ibihe si bimwe ibihe twarimwo kera n'ivyo abo barimwo si bimwe n'ubugenere twandika indirimbo kera sico kimwe nabo bavyandika kubera yuko ivyo bihe bitandukanye ivyo rero bihe rero bitandukanye sivyo byoca bituma dutandukana gose ahubwo reka turabe ico kintu co duhuza ari uwo munoni twavuze uzotuma abaririmbyi ba kera n'abubu bashobora guhuriza hamwe kugira ngo turabugene imico kama yotera imbere. Pascal Ndoricimpa arongoye Rukinzo Live Band akaba nawe yaravuze icatumye bashima gushigikira uwo mugambi wa Sovab. Twabonye yuko twakorana na Sovab kuri kino ciyumviro kidasanzwe bagize cyo guhuza abaririmbyi ba kera n'abubu. Twabonye ko ari ibintu bikomeye cyane. Turabona neza yuko ivyiyumviro birashe ntawe reka kubishigikira. Naco gituma bakibitubwira entre tari giteramo cabereye ngacu ca Fête de la Musique au niveau international ngaha mu Burundi cabereye ngaha muri kino kibanza nyene turimo niho havuye na novuga ni ide yuko ama bariko haraba ibiteramo bene ibi vyohuza abaririmbyi ba kera n'abubu rero twebwe nka Rukinzo Live Band twarumvise ko ari iciyumviro ciza ko natubwacu turiko turakora umuziki kandi turabona yuko hariho agahaze mu muziki sinobideha nk'akarorero ugiye wumva hariho amatangazo yasohotse agarika indirimbo izi nizi birateye isoni ku gihugu nibaza rero yuko iyo hagiye harabaho kuganira kw'abakuze novugana n'abakiri bato nibaza ko hoboneka inyishu umuntu akamenya ati je kugira nje muri studio burya akakaririmbo kofasha rero ni muri iyo ntumbero hariko harabi biteramo bene kugira ngo umuntu aronke okazo yo kuganira na wa muntu yakuze yumva ataranabona ashobore no kumubona hama baganire yumve nawe ico yokorerako yego ni muri ntumbero natuwe bwacu nka Rukinzo twumvise twokorana nabo mu kazuba itarike 2 mu kwezi kwa Nyakanga uyu mwaka kikaba kiriko gitegurwa na Sovab agashitsi Xavier Multi Service hamwe na Rukinzo Live Band bakaba bifuza ko coba igiteramo ngaruka mwaka. Amakuru yacu tuyasozerere mu gisata c'inkino ayo makuru tukaba tuyakesha mugenzi wacu Jire Boris Ingabire. Inyuma y'inkino zibiri za Primus League zimaze kuba zikinwa kuva igihiganwa rikuru mu cica c'umupira w'amaguru mu Burundi iritanguye umugwi wa Message Ngozi niwo uza kwisonga y'abayoboye abandi aho ufise amanota agera kuri 6 byumvikana neza yuko waje kubutsinda inkino zose umaze kuba ukina harimo urukino wari wagutsinda umugwi wa Flambeau du Centre ibitsindo bigera kuri 3 kubusa hamwe n'urukino baje ko batsinda umugwi wa RRB Amasipiri ibitsindo 2 kuri kimwe nayo umugwi wa Vitaro Football Club kaza mu kibanza ca kabiri n'amanota 6 ndetse n'ibitsindo bigera kuri 3 Interstars imenyerezwa na Berize Ininahazwe kaza mu kibanza ca gatatu n'amanota 6 ndetse n'ibitsindo bigera kuri 2 nayo Aigle Noir mu ntara y'Amakamba ikaza mu kibanza ca kane ndetse n'abitsindo bigera kuri 2 nyene imigwi ya Kanza United Magalang Boys ndetse na Tel Aviv Football Club ikaza mu bibanza vya nyuma aho atarukino na rumwe ziratsinda umugwi serukira igihugu inamba mu rugamba w'abigeme baheruka gutumwa ko ngo bategure inkino zibiri bazokina n'igihugu ca Ethiopia mu gukurakuranamwo mu gikombe c'isi baratanguye imyimenyerezo kuruva kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 28 imyandagaro no mwaka turimo mumenya ko hari abatarashika bivanye nuko bajanye gukina n'umugwi wa Buja Queens mu gihugu ca Uganda muri Sekafa Women Champions League abandi nabo bakaba bakina hanze y'igihugu bakaba batarashika hano mu gihugu c'u Burundi Matteo Genduzi amaze kuba asinya mu mugwi wa Lazio Rome mu gihugu c'Ubutaliyano uyo mukinyi wa kera w'umugwi wa Arsenal akabaje ava mu mugwi wa Olympique de Marseille mu gihugu c'Ubufaransa kabaguzwe imiliyoni zigera kuri 13 ndetse n'imiliyoni 5 z'uburusho tukiri mu gihugu c'Ubutaliyano nyene Romelu Lukaku akinira umugwi wa Inter Milan ariko asanzwe afise amasezerano n'umugwi wa Chelsea the Blues yo bari hafi yo gusinyira umugwi wa AS Roma usanzwe umenyerezwa n'uwitwa Jose Mourinho the Special One umukinyi wa kera
umwungiriza wa Inter Milan ndetse na Chelsea de Blues, akaba yiteguye gukinira uyo mugwi na cyane ko muri Inter Milan yarasanzwe ari mu gatizanyo. Ansu Fati ngo bari kararondegwa n'umugwi wa Tottenham Hotspur, umukinyi nimero 10 y'umugwi wa FC Barcelona. Ngo ibiganiro bikaba bimaze kuba bitangura n'uyo mugwi wo mu gihugu c'Ubwongereza, nayo witwa Clément Lenglet asanzwe yamuka mu gihugu c'Ufaransa ariko asanzwe ari umukinyi wa FC Barcelona, yo bari hafi yo gusinyira umugwi wa Aston Villa asanzwe umenyezwa n'uwitwa Emery Unai. Uwo mukinyi akazoba aje mu gatizanyo ava muri uyo mugwi wo mu gihugu ca Espagne, ariko akaba atakugurwa kuzobonekamo. Umugwi wa Aston Villa ukazohemba Clément Lenglet ibice bigera kuri 75 vy'umushahara wiwe. Ino kuri iyo nkuru duciye dusozera ko ano makuru yacu y'uno musi, ariko mu nkundire mbanze ndabasubiremwo ingingo nkuru zari ziyagize. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu y'iterambere rusangi n'umutekano Martin Teretse ahamagarira abamisitanteri b'amakomine yose agize igihugu kugerageza gukora neza akazi kabo na cyane mu gutunganiriza neza abene gihugu. Nayo muririmbyi Wiz Design wagiye kuhora afatikanya n'ishirahamwe Liquid mu kumenyekanisha ikinyobwa kurapu kugira kigere kure na cyane abagikunda bakimenye vyoroshe. Nino ngaho ciye ndabasezerera ndabipfuriza kubandanya mukurikirana ibiganiro bica kumbonesha kuri yanyu BTV Burundi. Mugire ibihe vyiza mu banyene mu byanyu, murakoze.